Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Josiane Muzaneza. Turi kuwa kane igenekerezo rya 17 Munyonyo umwaka wa 2022 kaza nshiki namwe bakunzi ba RPA mu makuru twabateguriye agizwe ahanini n'izi nkuru zikurikira. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ngo ari mu bazingamitse ubutunzi bw'igihugu muri ano makuru muraza kumva ingene ukwivanga kwa Angelina Ndayishimiye mu mabanga y'igihugu kunahungabanya inzego zitandukanye harimo n'ubwo umukuru w'igihugu ari nawe munega wiyo. Abapolisi ba mu makamba atandukanye baridogera igabanuka rirengeje ry'ibifungurwa bagenewe ni mu gihe hari n'ivyo batagikubita ijisho navyo nyene twabibateguriye nayo nkuko bisanzwe ku minsi yose ya kane igice cya kabiri cyano makuru cahariwe ikiganiro ako hambere uyu munsi tukabayagira kubijanye no gukomanga ubunyabobo aya n'ayandi ni mu kanya isase kaze mwizo nito. Ndasubiye kubaramutsa nkuko nanimeje kubabwira mu ncamake y'ano makuru ukwivanga k'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mu bikorwa vya leta birahungabanya amabanga y'umukuru w'igihugu hamwe n'inzego zitandukanye. Ivyo tubibwirwa n'abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu aho bavuga ko uko kwivanga guheza ukagira n'ingaruka mbi kubijanye n'ubutunzi bw'igihugu. Ni nkuru ya Emmanuel Niyungeko. Akarorero ka mbere baduhaye nta kikurwa ry'uwahoze ari umushikiranganje w'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi umupfasoni Kapitolina niyo nizigiye. Uwo mushikiranganje yakuwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kwa 18 Munyonyo umwaka wa 2021 amuhora ko atatwaye abavuzi b'ingoma bo mu Gishora mu ntara ya Gitega mwihiganwa ryabereye mu gisagara ca Dubai mu gihugu ca Emirats Arabes Unis muri uko kwezi nyene kwa Munyonyo umwaka wa 2021. Ico gihe umushikiranganje niyo nizigiye yagirijwe ko yari yatwaye inshuti ziwe zibiri n'inshuti imwe y'umuyobozi mwishikira mu biro vyiwe mu kibanza cari kugendamwo abatimbo. Ico abantu batamenye nuko ingingo yo kudatwara abo batimbo yari yafashwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye aho yasabye ko ivyo bibanza bigendamwo abana biwe bose. Ibibanza bitatu vyari bisigaye akaba ari vyo umushikiranganje hamwe n'umunyamabanga mwishikira wiwe bashizemwo inshuti zabo zitatu, ariko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yaciye akura mu mabanga yabo umushikiranganje n'umuyobozi mwishikira ku ngingo yafashwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Akarorero kagira kabiri na kajagari kamaze igihe mu rudandazwa rw'igitoro. Radio yanyu RPA ijwi ry'abanyagihugu yarigeze gushikiriza amakuru ajanye n'ishirahamwe rishasha ridandaza igitoro bita Prestige rimaze igihe rihungabanya ico gisata mu gushora muri Kongo y'intwaro rusangi igitoro kiba cagenewe Uburundi canaguzwe amahera avuye mu kigega ca leta. Iryo shirahamwe Prestige rikaba ngo ryo barisigaye rikoresha amafaranga ya leta ku nyungu zaryo tuzobigarukako. Akarorero kagira gatatu batubwira ko mu mabanga Angelina Ndayishimiye asigaye ajejwe mu biro vy'umukuru w'igihugu aho asigaye anakorera ariwe asa n'ubujejwe hafi imigambi komakomeye mu bisata vy'indero amagara y'abantu kurwanya ubukene no kugaburira abana mu mashure. Ivyo rero ngo bituma abafasha Burundi basigaye bahitamwo guhagarika imfashanyo zabo mu migambi imwe mu ntumbero yo kwanka ububasha burengeje Angelina Ndayishimiye yiha mu kugomba kugenzura amasoko yose hamwe no kuyahagararira ico bita amahene de projet mu rurimi rw'ikinyamazuru. Ivyo rero ngo biri mu bituma haboneka umuco muke mwitunganywa hamwe n'ikoreshwa ry'amafaranga y'umurengera arenga mu mamiliyaridi amajana n'amajana. Iruhande y'ivyo byose umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye ngo araha amategeko abashikiranganje ba leta kubijanye no gukura mu mabanga canke kugena abategetsi batandukanye. Gushika ubu umuvugizi w'umukuru w'igihugu Arenzi Yomede Nzeyimana ntaragira ico abivuzeko. Emmanuel Niyunge ku makuru ajanye n'umutekano naho haratowe mwijoro ryo kuri uyu wa kabiri muri zone Ndaba ya komine Buganda mu ntara ya Cibitoke ikiziga c'umuntu w'umukenyezi atashoboye kumenyekana. Ababonye ico kiziga ariko bavuga ko umuhisi yoba yitishijwe amahiri. Idonido na Eric Niyonzima.
Mwijoro ryo ku munsi wa kabiri heza ngiye cy'isaha imwe niho abantu bari bataje bavuye ku mirimo yabo babona ikiziga c'umuntu mu ruzi Gitenge rugabura umutumba Nimba na Mwunguzi yose muri zone Ndava komine Buganda mu ntara ya Cibitoke. Ico kiziga rero cari c'umuntu w'umukenyezi ariko atashoboye kumenyekana. Uwo munsi nyene hari hiriwe haragwa imvura muri ako karere, ariko amakuru duhabwa n'ababibonye avuga ko biboneka ko uwo muhisi yica uruhande mu nyuma bakaza kumuta muri urwo ruzi. Abanyagihugu babonye ubwa mbere ico kiziga bavuga ko cari kikivirirana, niko guca batabaza umukuru w'umutumba Nimba amaze kuhashika hacatangura kuba impari ngo kuko we yashaka ko bafuba bukwina buko ico kiziga, ariko abaraho bakamwankira kuko bifuza ko habanza kuba amatohoza hakamenyekana bene umuntu. Amakuru dukesha abaraho avuga ko umukuru w'umutumba amaze kugondozwa yavuye ya telefone na mugenzi we w'umutumba Mwunguzi nawe acarungika abantu biwe kuja kuraba. Gushika ubu rero binuganurwa ko uwo mukenyezi yoba ari ku mutumba wa Kabuye zone Buhayira muri komine Mugwi mu ntara ya Cibitoke nyene. Uruganda rwa RPA rwarondeye Pafira Hakizimana musitanteri wa komine Buganda kugira ico ashikirije kuri ubwo bwicanyi, ariko yitaba telefone yiwe akankugira ico ashikiriza. Eric Niyonzima hikenagiye bimwe mu bifungurwa bigaburirwa abapolisi ba mu makambi ribandanya kwibonekeza nk'uko bamwe mu bapolisi babivuga. Abaganiriye na RPA bamenyesha ko hamande y'iryo bura rya bimwe mu bifungurwa haniyongera ko kandi ko rimwe na rimwe n'ivyo bambikirwa nk'irasiyo yo ku kwezi biheza bikagabanywa. Ni nkuru ya Eros Divin Remesha. Ni kenshi ibonekeza ibura rya bimwe mu bifungurwa bihabwa abapolisi bigizwe n'ibiharage, umuceri hamwe n'amavuta nk'uko bivugwa na bamwe mu bapolisi basanzwe bajejwe ububiko mu makambi. Hejuru y'ivyo ibiro buri mupolisi wese yandikirwa buri kwezi ko azofungura navyo nyene ngo bihora bigabanywa kandi abapolisi ntibabwirwa imvo. Niko biri muri kino gihe mu karere ka mbere k'igipolisi aho kuva ku munsi w'Imana uheze kugeza kuri uno wa kane atabiharage bariko baragaburirwa. Akarere ka mbere k'igipolisi kagizwe n'intara ya Bujumbura Meri na Bujumbura Rirare na Bubanza na Cibitoke. Tumaze iminsi kuva z'uku kwezi na rimwe atabiharage biboneka. Basohora umuceri abakozi bagateka inyama, nawe rero kubita ikiwabo ico gikora mu mufuko. Bamwe mu ntwazangabo mu gipolisi bavuganye na RPA baranegura ukungene izo ngorane zibonekeza kenshi cyane mu gipolisi kuruta mu gisirikare. Hano basigura ko ari gake bumva ikena ry'ibifungurwa ryabaye mu makambi y'igisirikare kandi amahera akoreshwa mu gusumira izo nzego yamatangwa hose na leta imwe. Hampande y'ivyo bamwe mu bajeje ububiko mu makambi y'igipolisi bamenyesha ko niyo ibifungurwa vyabuze bikabana ngombwa ko basaba amadeni ngo nta buryo bahabwa bwo kuyishura. Abo bapolisi b'igihugu rero bamenyesha ko bakeka ko hoba haba ubusuma ku bifungurwa bagenerwa, ari nako basaba leta gukurikirana ico kibazo. Tumuhamagaye Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano igipolisi cy'u Burundi gikukira kugira twumve ico bivuga ko telefone yiwe yahamagara akabura uyitaba. Tutandukira ubu naho amakuru ajanye n'ubutungane aho umushikiriza amanza mu ntara ya Cibitoke hamwe n'umushikiriza amanza kizigenza wa Republika bari bakwiye guhaguruka uwashurashuje akigeme k'imyaka 14 ko muri komine Mugina akabihanirwa. Umushinga amanza Rambere Nigarura avuga ko kurekura wagirizwa ico caha gisanzwe kiri mu vyaha bikomeye bigaragaza uko urwego rw'ubutungane rwifashe mu Burundi aho intahe ngo yamizwe. Kurikira umushinga amanza Rambere Nigarura. Nashaka kwibutsa yuko icaha cyo gufata ku nguvu ari kimwe mu vyaha bikomakomeye, ivyaha bisanzwe bitegekanijwe bikongera bigahanwa n'igitabo mpanavyaha co mu Burundi. No wibutsa yuko ingingo y'amajana 580 agace ka 5 ivuga cane mu gihe ico caha gikorewe umwana ari hagati y'imyaka 12 n'imyaka 15. Ico gitabo gihanisha uwagirizwa ico caha gufungwa ikiringo kiri hagati y'imyaka 20 n'imyaka 30, hakongerwa ko amande ava ku bihumbi 50 agashika ku bihumbi 100. Vyumvikana yuko ari icaha kiri mu vyaha bikomakomeye, ivyaha bisanzwe biri ku rwego rwo hejuru mu bitekanijwe n'amategeko y'u Burundi. Kumva rero yuko uwo mugabo yubahutse gukora ico caha akagera ko agaha igiturire abajejwe kubahiriza amategeko ni ibintu biteye isoni, ni ibintu vyerekana isura igihugu gifise mu kugomba kugwanya ukudahana na cane ukudahana ivyaha bikomakomeye nk'ivyo. Ivyo rero vyerekana yuko mu gihugu hari ikibazo gikomeye c'abantu bari hejuru y'amategeko. Ubu bigaca bituma ko umuntu ashobora gukora icaha nk'ico akabandanya yidegemvya, nibiha akaryo, nibiha impigi
abakora ivyaha bikomakomeye yuko bafise uburyo bafise amahera yo gutanga y'igiturire atana kimwe bagira umutwe kuko baba bazi yuko atakibakomakoma. Ni ibintu rero biteye isoni, ni ibintu twashaka guhamagarira inzego zijejwe kubahiriza amategeko mu Burundi, umushikirizamanza muri iyo ntara eka mbere na cane cane twahamagarira umushikirizamanza kizigenza wa Republika ko ico kibazo yogifata mu minwe kuko birateye isoni, biratesha agateka urwego rw'ubutungane, urwego rw'inyamiramabi eka mbere n'ishusho ry'igihugu rigaheza rikahononekara ko birateye isoni. Irifaze Irampaye niwe yagirizwa gushurashuza kigeme k'imyaka 14 yarasanzwe areze, yarafashwe arafungwa indwi zidashika zibiri imbere yuko arekugwa. Abanyagihugu muri komine Mugina bakavuga ko yarekuwe hatanzwe igiturire, ubu akaba ariko atera ubwoba uwagize uruhara wese ngo afatwe. Mu bijanye n'ubutungane nyene, ishirahamwe ryiyemeje gukingira abamenyesha makuru CPJ mu mfunyafunyo risabire kugwa mu maguru masha kandi atakirinze gusabwa y'umumenyesha makuru Murundi kazi Florian Irangabiye amaze amezi arenga 2 apfunzwe kandi atakimwagira. Mwitangazo ryashizwe ahabona kuwa kane mu nyoni uyu mwaka, iryo shirahamwe rivuga ko leta y'u Burundi yari ikwiye kandi gukurikirana abari inyuma y'iryo fungwa ridakurikije amategeko hamwe n'abakekwa kuba barahohoteye umumenyesha makuru aho yagiye arafungirwa hose. Ni nkuru tubaza Emile Nibasumba. Kubona inyuma y'amezi 2 abategetsi b'u Burundi batarashobora gushira habona mu buryo bwumvikana ico Florian Irangabiye yagirizwa, ni kimenyetso kugo rubanza aragatotezo uwo mumenyesha makuru ariko arakoregwa bivuye ku vyiyumviro vyiwe yashikirije. Ivyo ni vyashikirijwe ku igenekerezo rya 4 kuno kwezi kwa Munyonyo na Mutoki Mumo aserukira ishirahamwe ryiyemeje gukingira abamenyesha makuru CPJ muri Afrika yo mu bumanuko bwa Sahara. Kubw'iryo shirahamwe uwo mumenyesha makuru Florian Irangabiye yategerezwa kurekugwa vuba bwango kandi agasubira kwemererwa kubandanya ubuzima bwiwe no kurangura umwuga wiwe inzego z'igihugu zitavyisutsemwo na gato. Inyuma y'amatoho za CPJ yakoreye mu bimenyesha makuru nka Radio RPA hamwe no mu masoko yayo yegereye iyo dossier, iryo shirahamwe yemeza ko naho Florian Irangabiye yapfunzwe azira kuvogera ubutaka bw'u Burundi, inzego z'igihugu zitigeze zerekana mu buryo bwemewe n'amategeko ico uwo mumenyesha makuru yagirizwa vy'ukuri igihe yarenguka ku igenekerezo rya 8 Nyakanga imbere ya parke nkuru ya Bujumbura. Ishirahamwe CPJ rimenyesha kandi ko n'igihe uwo mufungwa yarenguka kuwa 28 Gitugutu uwo mwaka imbere ya sentare Muyinga, abashikiriza amanza bahisemwo gusaba ko bokongega umwanya wo gutororokanya ivyemezo ku vyaha yagirizwa na leta y'u Burundi. Kubw'ivyo isoko rya CPJ ryegereye iyo dossier rivuga ko uwo mumenyesha makuru akiri umwere gushika no mango. Ishirahamwe ryiyemeje gukingira abamenyesha makuru CPJ riranegura kandi hohotegwa rifatiye ku gitsina bamwe mu bakozi b'iperereza boba barakoreye Florian Irangabiye igihe yari afungiwe mu gasho k'ubwo rwego nk'uko vyashikirijwe n'iryo soko rya CPJ. Naho biruko CPJ imenyesha ko mu nyishu zatanzwe mu bijanye n'iryo hohotegwa rifatiye ku gitsina hamwe n'uko leta y'u Burundi yoba yaratanguje amatohoza, umushikiriza amanza kizigenza wa Republika y'u Burundi Sylvestre Nyandwi yavuze ko ivyuko Florian Irangabiye yoba yarahohotewe bidafashe, ahubwo ko ivyo bishobora gutuma ivyaha vyo gucafuza igihugu yagirizwa vyongerekana kurusha. Mu gusozera, ishirahamwe CPJ ribona ko uko biri kose leta y'u Burundi yari ikwiye nyabuna gukurikirana abafunze Florian Irangabiye hadakurikijwe amategeko, ikongera igakurikirana nabo baramuhohoteye mu gihe yari mu minwe y'inyamiramabi. Emile Nibasumba. Tuva mu butungane tuje mu gateka kazina muntu aho bwinshi bw'abanyororo burengeye kure niyo igitigiri c'abantu bari bagenewe gupfungirwa mu ibohero rikuru ryo mu ntara ya Muramvya bubangamiye cyane amagara y'abahafungiwe. Benshi muri bo barara mu tuzu twasugumwe kuko buraho biyegeka. Ni nkuru ya Ines Gakiza. Ibohero rikuru rya Muramvya ryari ryubatswe kugira rishobore gufungirwamwo abantu batarenga 100, ariko igitangaza kikongera kikanababaza imiryango ifise ababo bafungiwe muri iryo bohero nuko ubu hafungiweyo abantu bashika 884, no kuvuga ko harenze ko abanyororo 784. Iyo rero hageze kuryama abanyororo baraga
banganya kuko bose baca baja gucucumirana mu vyumba vy'iryo bohero bishika kuri 11 vyagenewe abagabo n'icumba kimwe cagenewe abakenyezi. Ivyo bigasa n'ikindi gihano ciyongera kuco gufungwa kuko ari abantu murengera kandi badashobora gukwigwa muri ivyo vyumba. Bamwe baca baja kuryama mu tuzu twa sugumwe huzuye umunuko, abandi nabo bakaza barakuranwa kuryama n'abataronse aho bakika umusaya kuko buri matera harabarara hasi kwisima. Abandi nabo bakaba basigaye baryama ku mifuko irimwo ivyatsi nkuko tubimenyeshwa n'amasoko yacu muri iryo bohero. Uko kurara nabi bamwe bitunye mu tuzu twa sugumwe, abandi bakarara bahagaze canke bicaye kwisima bibatera indwara. Bamwe mu banyororo bagwara indwara zo kuvyimba amaguru, inkorora idahera hamwe n'indwara z'imisonga. Ukwinjiza muri iryo bohero abafungwa benshi mu mwanya muto ariko imanza zabo zikadindira, ukutarekura abanyororo baba bakwije imyaka baciriwe canke abatezuriwe ni zimwe mu mvo amasoko yacu muri iryo bohero avuga ko zituma abafungwa bari muri iryo ari umurengera. Tubajije Jean Paul Bizindavyi umushikirizamanza mu ntara ya Muramvya ico bategekanya gukora nkuko babisabwe n'umushikiranganje w'ubutungane kugira bagabanye ubwinshi bw'abanyororo, nawe yaciye aturungika kubibaza mu bushikiranganje bw'ubutungane. Arakoze Ines Gakiza. Muyavugwa mu ntwari bereye naho ukwiha amanota agera kuri 90% biheruka gukorwa n'uwahoze ari umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana kuvyo yaranguye akiri muri ayo mabanga ngo ntaho bitaniye no kwidigadiga. Ivyo bishikirizwa n'umushingwa manza Dieudonné Bashirahishize aho namenyesha ahubwo ko uyo muhuza yakoze ibihushane ivy'ivyo yarajejwe gukora ufatiye ku mvugo n'inyifato yagira muranga igihe cyose abarundi bamuganye ngo abatunganirize. Kurikira umushingwa manza Dieudonné Bashirahishize. Ukuvuga yuko ibikorwa vya ombudsman mu Burundi wobo kwita yuko ari nk'umuhuza w'abarundi ko yararonse ibice 90% mu byo yakoze n'ibintu nibaza ko ari bimwe mu Kirundi bavuga bati amenya aragutwenga araya, kuko nibaza ko nawe nyene mu mutima azi ko ivyari vyanditse mu mategeko yari gutegerezwa gukora atavyo yakoze. Mwibwirizwa nshingiro ry'u Burundi bavuga ko umuhuza ari umuntu aronka amakete y'abitwara canke abantu bamwitura bavuga ko barenganijwe na leta, ariko akaba afise n'uburyo buhambaye bwo kugira amatohoza ku bintu bijanye n'akarenganyo kokorwa n'inzego za leta, eka mbere cane cane no kubijanye niho nyangwa ry'agateka kazina muntu. Kuri urwo ruhande rwo kubijanye niho nyangwa ry'agateka kazina muntu nta na kimwe yigeze abikorako, nta na kimwe yakoze kugira ngo yunga abarundi. Kandi ntibitangaje Edouard Nduwimana benshi bamuzi ari umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu, yaranzwe no kuryanisha abarundi, yaranzwe no gukekeza abarundi. Mutaranzwe no kuryanisha abarundi gute? Imigambwe yari ho kugira ngo habe intwari ibereye, habe kuzuzanya, haba batavuga rumwe na leta bubashwe, niwe yayisambuye. Aho imigambwe yumvikana igakura imanza mu masentare akavuga ati murabesha ntimusubirana kuko ngomba ko musanzara. Muribuka isoko ya Bujumbura isha agakekeza abarundi akababwira ko ngo Imana ariyo yagombye kwisha kugira hazi isoko nziza. Muribuka ibusinde inzego za leta zihejeje kugandagura abantu bo kwa Zebiya kabakekeza avuga ko abamaratiri barondera babaronse. Muri 2014 inama nshingamateka ihejeje kuvuga yuko Nkurunziza atari kuriwe kwitoreza ikiringo ca gatatu, niwe muntu wa mbere yubahutse kuvuga yuko icapfunditswe n'inama nshingamateka ku izina ry'abarundi bose Nkurunziza atazocubahiriza. Yaciye avuga ati naho inama nshingamateka yamaze kubivuga ku izina ry'abarundi azokoresha inguvu umuntu wese yifuza guhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu azohiganwa na Nkurunziza. Umuntu nk'uwo rero ntiyari gushobora gushika muri ico kibanza. Ico kibanza kijamwo wa muntu mu guca urubanza rw'abavukana arangamiza, suba tatanya, suba canishamwe, si wa muntu akoreshwa kabigikoresho kugira ngo kumbure ace amaronko n'amaramuko yiwe. Zongeye umushingwa manza Dieudonné Bashirahishize avuga ko ico kibanza c'umuhuza w'abarundi cataye agaciro kuva umunsi gishigwamwo umusavyi, ivyo akabivuga yisunze
uruhara rw'abahuza mu bindi bihugu hamwe n'ivyagiye birononekara mu gihugu Edouard Nduwimana arorera kugiwe rero ngo hari hakwiye gusubizwaho urwego rw'abashingantahe kuko abo bitwa abahuza yabo wahahora canke ugiye kuhaja bose ataca abarundi bo bitegako n'ubu nyene twumviriza umushingwamanza Dieudonné Bashirahishize. Ico kibanza cari kibanza categezwa kuja mu mushinga ntaha bushitse uhera umunsi bashizeho umusavyi bagashiraho umukozi w'umugambwe akora atiziganya mu gusambura iyindi migambwe abarundi bari bamaze guhebura ko atacazobamarira kandi ntaco yabamariye ku bijanye rero n'ivyo yari gutegerezwa kurangura nko muri ivyo bijanye n'agateka kazina muntu muribuka ko guhera muri 2015 ishirahamwe mpuzamakunguni ryasohoye amaraporo 5 yerekana ko inzego za leta zatemye zigatongora zikica abantu muribuka ibiziga vyaguma bitogwa n'ubu bigitogwa abantu bafashwe n'inzego za leta bagatogwa ibiziga abantu bakanyuruzwa bandi batwawe mu maperereza muribuka itariki 12 z'ukwi 12 2015 imiduga ya leta izindukira seha ibiziga by'abantu barashwe baboshwe aho hose yarahoze kanatsinda vyakogwa n'umugambwe ayoboka rero no kubona yararengutse kuvuga ngo agira atanga icegeranyo no kurinda ni no gusuzugura abarundi no kubakekeza kandi rero ico kibanza ntaco yagikoreye ntaco yamariye abarundi bishwa rorera bangazwa rorera ntaco yakoze kugira abatunganirize nta nico yakoze kugira ngo bahunguke mu bindi bihugu ahubwo urwego rwa ombudsman rwubashwe ombudsman aragira amatohoza ku bunyonyezi bwabaye kwihonyangwa ry'agateka kazina muntu abashikiranganje bagakurwa mbere n'abakuru b'igihugu nko mu gihugu ca Afrika y'Epfo umukuru w'igihugu Jacob Zuma yakuwe kubera raporo ya ombudsman mu Burundi murumva raporo yasohotse ombudsman avuga ati ikigega ca leta canyonyejwe canke ati abanyagihugu bahohotewe hose araho abahoze aja mu bintu bitamuraba kuko ivyo gushira mu ngiro imanza zaciwe n'ubutungane subi babiraba muri make rero jewe n'ubwo gwego haraho ndaba nkavuga nti haraho bazana ibintu bafoto yahandi bakabitereka umuntu ajeho nabo bariko barahiganwa nabironderera amaronko nta kunga barundi biyumvira abahora bunga barundi gwari urwego rw'abashinga ntahe guhera kera bagira umwami ico kibanza ko bwanje cari gikwiye no gufutwa abashinga ntahe bagasubizwaho guhera hasi urwego rukuru rw'abashinga ntahe gokorana nabo bashinga ntahe akaba ari go ruhagarara rukavuga ruti inzego ziriko zirarengera muri iki na kiriya nayo ivyo bindi byo ombudsman by'umuntu w'umusavyi aza gusa kugira kumenya amashintwaro ntaco yakoze uheru n'ukurikiye ntaco abarundi kinini yabo mwitegako mwomenya ko Edouard Nduwimana yahora ari umuhuza w'abarundi mu kiringo c'imyaka 6 yasubirijwe kuri uyu wa kane n'umukenyezi Aimée Laurentine Kanyana tumira amategato tubandaniriza no makuru mu gisata c'imibano be n'ubutunzi Amarukokoma yo kwigira hamwe ukuntu Burundi bwova mu bukene bugateza imbere ubutunzi bwabwo naco yigeze imara kuko ivyahavugiwe vyose vyabaye amasigara cicaro bivugwa n'uburongo yishira hamwe gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo Parsem mu mfunyafunyo Faustin Ndikumana akaba bivuze inyuma y'umwaka wose uheze habaye iyo nama yari yatumiwemwo incabwenge z'abarundi bari mu Burundi n'abari mu mahanga ndetse n'umukuru w'igihugu akaba yari yayitumiwemwo ariko gushiko bakaba atacigeze gihinduka kurikira Faustin Ndikumana arongoye ishira hamwe Parsem. Iyo nama rero yari nka espoir ko n'umukuru w'igihugu aravuga ati twifuza ko igihugu cy'u Burundi cyo bari igihugu kiyemeje mu 2040 yari yo cyo civuko iyo kiyemeje rero kuvuga iki igihugu kiba cyavuye mu bukene baburi mu 50 mbere kwijana iPB paraje ko turavuga imaze kurenga igihumbi iri hejuru iki gihugu cyo cyonde ibintu byifashaye iyo twagishora kuri bigabi iterambere ama infrastructure meza boneka nta by'ubukene cyanye abantu baragafumira ibyo byamaze kuvaho zarashaka gufungura byaramaze kuba umugari umva niyo twari ko turaje hanyuma rero iyo nama kandi twashimye ko inama yakoranije inzego z'igihugu kuri yugari hari baruba mbere tubonye n'inama muri washe kuciramwo iminsi 3 akurikira byose abahinga bakavuga bagatanga ivyegeranyo ivyumviro bikomeye abahinga bari hanze kandi b'abarundi hanyuma rero cyatutanganye nuko bavuga yuko hacu caboneka icyo twitanga taboro recommandation izofatiraho kandi hakaza haba amanama yayivuza amanama yo kuza turaraba mwaka utugeze ubwije kuba harakoranye n'izindi cyane zateguwe kugira turabo tugeze turavyo umwaka we
Nga rero cagiye gutangaza nuko ivyo vyegeranyo twamwe tusaba ngo tubirabe tubisome turabe uzi ico yofasha mugabo twigeze tubona wa mwaka uraheze inama yo kwevariwa amakomisiyo yo kuja kugira ashoboye kuraba ingene ivyari biriko biraja mu ngiro wa mwizero kuko na ca kivugo c'Uburundi Burundi yemereja mu 2040 cyasuye kuko aco mu cuma cy'ububakwe cyavuze ujya munsi cyakijana n'ujya munsi nyene ku bwa Faustin Ndikumana rero ngo ivyo vyerekana ko hari akagwi k'abantu badashaka impinduka mu Burundi ako nako ngo bikaba bisaba ingufu zisumbirije izimaze gukoreshwa kugira ngo bakagwanye n'ubunyene twumvirize Faustin Ndikumana. Iyo rero uko tubona umengo ni ingendo kandi birabaje ni ingendo tubaza kubona muri iki gihugu ubona yuko gutegura ibintu n'imigabo y'ibitabo n'ibikume ngo hari abantu bikora uwo mengo n'umuzigo bagira bikorere wo gushira ibintu mu ngiro kuko turavye na kera ibibazo kugira hari ibintu byinshi ubuze badukoze bwahageze kuja mu ngiro kumubona yuko umengo nka vision 2025 dusubira inyuma gatoyi vision 2025 turashikaye ngo batasi ngo nta n'ubuzi yanyikiye nta n'ibigeza yeva ni umugambi w'imyaka 10 kandi azaduzorotuma wari ufise ubundi mugambi witwa panda prioritaire wategeza gusuzumwa mu 2022 imyaka itanu ngo wakazi mu 2018 gushika mu 2022 twari turabaho tugejeje imyaka itanu ya mbere wasigaye imyaka itanu ya kabiri ya ntawuzi yo bigeze ngato umugambi harigeze kuba inama rukokoma z'ubutungane ta genero amarekomandasiyo kuyaje mu rucango yabone ijwi amaba ta genero y'uburezi ndero kugira ubone hari ikintu gikurikira gitabwe kugira bahagishura mu ngiro urabona rero yuko hari ico tugeze igitabo tugeze gusohora cari igitabo kivuga ingene amategeko agwejerwa turi ingene yosubirwamo revyo di cadre legal ivyo vyaraheze igitabo hawuzi kiri ejo bundi harabaye gutanga ubundi mugambo wa mitulisa tena sendo bon grande de contre la corruption uri kurategurwa mugambo ntawo tugeze tubona waheze kuba rero hariho ingwara tukigwaye kandi idakize rero turiko turaja cyo kugura abona neza ko hari abantu mu Burundi batarashaka ibintu bihinduka burya indiyo tuzokiza ingene bizokiza babibumbira canke ingene ingufu zo guhindura ibintu zizoboneka iyo zizova zitafata intumbero yuko turaje uyu rero ni wa mwanya wahariwe ikiganiro ako hambere uyu munsi tukabashikiriza ibitari bike bijanye no gukomanga ubunyabobo aho hambere hahise Inesi Gakiza n'abatumire biwe baratubwira imigirwa yajana no gukomanga ubunyabobo ingene vyagenda badasize inyuma n'imiziro vyajana. Ikiganiro cakahise amayagwa n'imigigo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere mugishikirizwa n'abamenyesha makuru ba RPA iminsi yose ya kane. Ndabahaye miriwe canke mwaramutse mwebwe mwese mwashimye kudukurikira mu kiganiro ako hambere cyo kuri no wa kane igenekerezo rya 17 munyonyo umwaka w'ibihumbi 2022. Aho hambere hahise abarundi bari bafite imigigwa n'imigenzo basonera kandi yakogwa hisunzwe imice itandukanye y'abanyagihugu mu Burundi bw'aho hambere hahise. Ikiganiro cacu cuno munsi kiza gushimikira ku mugigwa wo gukomanga ubunyabobo, umugigwa wavugwa ko wakunda gukogwa aho hambere hahise n'igice c'abarundi bari batifashe mu bijanye n'ubutunzi. Ico gikorwa cyo gukomanga ubunyabobo nicakogwa n'ibitsina byose kandi cari gifise imiziro yubahirizwa na banyene gukora uwo mwuga nk'uko duhava tubishikirizwa n'abatumire bacu. Ikiganiro ako hambere cuno munsi agiteguriwe kandi mugishikirizwa na jewe Inesi Gakiza Niyonzima Pascal nibigira Gervais basanzwe bakurikiranira hafi bijanye n'akahise ku Burundi n'umukurambere Pascal Butitara nibo batumire bagira badufashe kunoganza kino kiganiro kaze. Ndasubiye kubaha ikaze. Ikiganiro cuno munsi muravyumvise mu ntangamarara gishimikiye ku mugigwa wo gukomanga ubunyabobo.
mbega ubunyabubu bumeze gute? ni udukoko tuba mu kuzimu tunaguruka. aho hambere hahise rero iyo hageze ko baja gukomanga utwo tunyabubo bahera ku gikorwa co kugendereza barondera umugina twoba turimwo, bakoresha amazi nk'uko umutumire wacu Niyonzima Pascal abisigura. Icyambere babanza no kuja kuraba ahari imigina, bamara kubona imigina karaba yuko bushobora kuba buhari, kuko hari imigina yaba yarimutse. Uko biraba rero ari kuntu bashobora gusukamwo amazi, basukamwo utuzi ari mu mugina, amazi bakabona yuko bushobora kuba buriyo hakabayo nka bukeyi. Ubunyabobo ni udukoko two mu kuzimu tumeze nk'imiswa, bitandukaniye ku bunini. Nabo ndi utunyabobo tumeze nk'imiswa tuguruka nka burya kwitwa nyine. Niyonzima Pascal asanzwe akurikirana ibijanye n'imico n'akaranga vy'aho hambere, amenyesha ko haca hakurikira igikorwa co kubaka umutego mu duti bagonda, bagakora akazu ku buryo utunyabobo tuvuye mu mugina tutaguruka. Cakurikira umuntu aza utunyabobo yaravyuka ugatondo ka kare, ariko imbere yaba yabanje kuja kubaka akantu kameze nk'akazu k'ibundi kugira ngo nizaza kuguruka buriko buravamwo ntibabe buguruka ngo bugende, buguruke bufatwa n'ako kazu aze kuronka ukuntu abufata vyoroshe. Kwari kugonda ibiti akuja kw'inzu za mitego, ngira abashoboye kubona inzu kera z'ikirundi za kera ibyo bita inzu za mitego, ari kugonga ibiti hanyuma akarondera ivyatsi n'ishinge canke umukenke akagasakara kugira ngo nibuze kuvamo ngo bugende, akagasakara ntiyarindira kuraba yuko kaza kuva canke katava, kuko ahantu yaba agiye kuba kwari kugira gusa kuja buguruka bufatsemwo gusa. Yasakaza cane cane iyo bakomanga basakaza umukenke, ubwatsi bita umukenke. Hanyuma rero gaza rero buzasoka yagaramigiramwo n'utuzi kandi yongeramo utuzi buriko buraguruka rero bugafata muri ka kazu. Kugira ngo ubunyabobo buze ari bwinshi, abarundi baho hambere bari bafise ubuhinga bakoresha, baririmbira utunyabobo maze tugasokoroka mu mugina ari twinshi. Hanyuma akagenda yitwa rero utuntu tumeze nk'uturisho, utwo twari kugira ngo ariko arakubita hajyanye ku mugina habe ikintu coba no kwita nko mu gifaransa nka vibration kugira ngo bugire kumva ko hari ikintu cyahindutse ubusohoke. Yakubita uko abonye mu kuburirimbira yari nka kujyanye bakoke zimbwa cyangwa bakavugira ibicuba inka, burya ibikoko byose biri sensible ku muziki. Hanyuma rero yaburirimbira asa nk'ubuhendahenda, akabubwira ko ataja kuburya kugira ngo kwaba ari ukuntu nawe nyene kubera ico gikorwa yaba arimwo kwaba ari ukwiha nizeye nka morale nyene, kubera iki yarashaka gukubita ugasanga ntibuzi, rero yaca yibaza ati ngira ntibwanyumvise, akaburirimbira rero hari uturirimbo uvuga ngo namwe uko manga n'ukuri kose nkakurya, bakitabiriza ati rwangoma rw'umugina ndagushyira abami hamwe n'abatware b'ishyamba rishari ry'ubunyogu rimwe ibisinde hamwe n'ibisindu, rwangoma rw'umugina ego kundurare twigire gushengera, ukaruhanga ushyire ku maceri tugashika batinkura amarembo, tutagabuwe ni kera turagabana, rwangoma rw'umugina. Aho rero kwaba ari kubuhayagize tumva rwangoma rw'umugina ni nk'imfizi yo mu mugina, kugira ngo bumve yuko atanabiza kubugirira, bumve yuko kubutwara ku maceri nayo ariko inderezo y'umwami, bumva ko haba habayemo indenzarugero kugira ngo bukunde buzi, kuko niyo twara ubunyabobo ku nderezo y'umwami, agaheza akabufata nyuma rero agataha afite akantu yabushizemwo, indebuye yabushizemwo, hanyuma bagasekura bagacumba ubugari kera ubugari bwaba buhari umutsima w'amasaka, muga kenshi kubera nk'amasaka yaba nayo nyene ari mu mfungurwa zubashwe cane,
kubera n'ibwami bayarya ariko mugabo ahanini ubunyabobo n'iswe n'ibiki byari ibintu bashobora gukoza umutsima babonye baronse nambara ububuro nambara uwiki bagakoza ibyo bakarara bari kuko byaba bifashe nk'uko umuntu yoba yatetse nk'inyama. Abakora ico gikorwa ngo barahiganwa cane. Umutumire wacu agira kabiri Mukurambere Pascal Bitsitara naho atabikoze ngo yarabona ababikora. Abo nabo bariko barakomanga ku migina yegeranye barakomorana cane, rimwe na rimwe bikanashika kure bagatera n'imbugita. Umugambi babona gusa ugenda bakomanga sinamo icyo nibuka ko gusa n'igitotsi gusa batukana iyo bariko barabukomanga kugira tubuze baratukana hari igitutsi batukana ngo bagakomanga umugoma w'ikirembe aho ntacyo yaronka umwansi wabo rusanzwe kugira ngo haronke umwe gusa uwundi nawe abure imigina iri hafi na hafi cyane akahaca gusa yumvise abonye uwundi ariko arakomanga akahaca gusa akamutsa uruhande agaca amutuka amusabye akamwima agaca amutuka. Nicyo cyonyine nzi bagakomanga umugoma w'ikirembe. Ikirembe hirya bagira kunka nuko niko bimeze umbe yamutera n'imbugita cyane rwose cyane nako amubujije cyane. Jave Nibigira umutumire wacu wundi yakurikiranye ibijanye n'akahise ku Burundi yongera koko iyo mikomo baterana yabifise n'iyindi ntumbero bimara gute muri ico gikorwa cyo gukomanga tunyabobo kuko ngo cari gikorwa gisaba inguvu kandi camara umwanya munini. Haba ari umugino rero bakicara ahantu hago y'imyobo bakica igiti amakabito tuntu tubiri turutumenya nk'imirisho maze bakubita ariko ntuze kuri uwo mugina rero bavuga amajambo menshi bari bahana umwasumire undi ateye ndayitabira bashaka no kutukana batukana mwana yibona nkeri mutuke ndabonda bakomanga batwaye hari kuko boba bariko baradimbira ko ejo byo nk'imikomo ya kera aho byabaryoshe ntibarambirwa ko byasa nayo mininiya ahumba bahoze rero bashaka muhaterana amajambo mu mikome bose ikoma tugutukana mu busanzwe ni nko kudadura nko kubwira ngo umwanya burahera yavuga ati jewe ko namusumbije nje ndonka nyinshi gusumba iyo tumaze kurara kuboneka baca bagabura bagasangira aho baba bankanyereka. Nk'uko twabibashikirije mu biganiro byaheze aho twaboneye hamwe ko imyuga n'imigigwa by'aho hambere hahise byari bifise imiziro byajana n'umwuga wo gukomanga ubunyabobo wari ufise imiziro bategerezwa kubahiriza kugira ico gikorwa kigenda neza. Nk'akarorero umutumire wacu Pascal Niyonzima avuga ko abagore batashobora gukora ico gikorwa, umugabo nawe ngo ntiyarara ku buriri guca aja gukomanga ubunyabobo. nta bagore baja gukomanga ubunyabobo kera byari ibintu bihariwe abagabo. Kubera wumva nk'ubu abantu baza gukomanga ubunyabobo baba bagiye mu gahinga ahantu mu gahinga nyene mu bunyovu muri ico gitondo c'agaturuturu baba ari abagabo nibo baba cyane cyane kubera bagiye no kuronderera ibyo kurya umuryango ishobora gutunga umuryango. Kubera abagore nabo baba bajejwe ibindi bintu byo mu rugo barabajejwe nzi. Abagabo rero bakagenda bagahiga kandi gukomanga ubunyabobo hari n'imiryango imwe batashobora kubikora bivanye n'ukuntu iyo miryango nyene yishoboye, kuko uwaje gukomanga ubunyabobo nuko yaba ataronse iyo nyama. Iyo umuntu atunze inka ashobora gucumita ikimasa ciwe cyangwa ashobora kubaga ikindi gitungwa cyose afise ngaho, urumva ko kujya gukomanga ubunyabobo yabifata nk'ahari n'umwuga w'abantu bakenye cyane cyane, kubera kenshi nk'abantu baba batunga inka bafata nk'ubunyabobo bawufata ko ari ubuntu kurya ubunyabobo ari guhumana. Ni ukuvuga kenshi nk'umuntu yariye ubunyabobo ntiyakora ku mabere y'inka, ntiyanywa n'amata,
ariko byavana n'ukuntu aborozi b'inka nabo bashaka kuziha agaciro ni ukuvuga bafata ko ibyo bintu byose byo mu kuzimu ari uguhumanya inka hejuru yafata abantu barya ubunyabobu nk'iyo ariko nk'uko bavuga ko umuntu agomba kujya gukomanga carara ku buriri ahanini kenshi kwaba ari ukwanka yuko ararana n'umugore hanyuma akibagira igikorwa yari afite kubera bazinduka cyane cyangwa akanka kwiruhisha kugira ngo kubera cyaba ari igikorwa gisaba n'inguvu ntaze kuruha aricyo gituma uburyo bita kurara ku buriri ahanini nico baranaziririza arumva n'imihango y'abagore abizi ko kera umukobwa cyangwa umugore ari mu mihango baba baca bamera nk'abamwinuvye bakavuga yuko ivyo bintu byo batera imikoshi. Nshuti namwe bakunzi b'ikiganira ko hambere ni ngaha tugisozereye numvise ko ahanini twariko tuganira ku bijanye n'umwuga wo gukomanga utunyabobo ingene abarundi baho hambere babikora n'ubuhinga bakoresha kugira baronke twinshi numvise kandi imihigwa n'imiziro itandukanye byajana n'igikorwa cyo gukomanga utunyabobo. Ndashimiye rero mwebwe mwese bari muduteza abiri nibagiye no gushimira abatumire bacu Niyonzima Pascal Nibigira Gervais hamwe na Pascal Bitsitara bo bemeye kuduha kino kiganiro. Kuri mikro mwari kumwe na Jewe Ines Gekiza naho ubutaha. Cyari kiganiro ako hambere imigenzo amayago n'imihigo yabo hambere tubiragarana ako hambere Arakoze Ines Gakiza nyino ngaha makuru twari twabateguriye kuri uyu wa 17 munyonyi mwaka wa 2022 aciye agarukira. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteza abiri bakoze n'abagenzanje bafashije kuyatororokanya nibagiye abahinga b'ivyuma batumye ano majwi abashikira atagatosi. Jose Muzaneza na ikonda yabashikiriza ngabanda bike banenda bikuriza kururanirwa mu banyu no mu byanyu. Imana ibandanye irinze Burundi n'abarundi naho gutaha.